ngo umuhungu akazokuja hejuru ngo bana ngo biragusha nawe acaragenda ati mama yarambujije nuze hejuru acaja hasi muga vyarabaye mama je yangiye hasi niyangiye hejuru rero abavyeyi ukamenga biri tabu birabujijwe kubwiza ukuri umwana uzomuhisha ukura gukura mu bagenzi uno musaye ibintu benisha mama natabimbwira fisa abagenzi benshi fisa abo tugendana ku ishure fisa abo dukinana mu kibano bisanzwe banduta gutungana rero uko baba bagiye batandukanye baba se byinshi bagiye bakura hatandukanye rero je nimba mama wanje atamuhaye ukuri nyako ninazi wawe ivyo uzombwira byo nzokwaaccepta no musi benisho turabona yuko hari umwana arinze abona amahega avuze indura ati ndapfuye mama aza kwibaza nagiye kuryamana n'abahungu no musi mama nza kumubwira amaraso avuye he ko iki ntiyigeze abimenya nta muntu yigeze abimubwira hakiri kare no kuri pa yanje umuvyeyi ni vyiza yuko ayagisha umwana wiwe akiri muto akamubwira akambwira mwana wanje imyaka iri murayibona watanguye gukura abanza mwigisha yuko ni no guhindagurika k'umubiri suguhemuka kubona amahegre suguhemuka no mubwiye ati ni wabona amaraso uzombarire umwana ni waba wamaze kumutegura umunsi wose yayabonye kubera zozi mama wanje yarambwiye azomenya ko direct azakubwira mama wiwe nkako yo kuri jeyo je mama wanje ni mugenzi wanje vraiment ni mugenzi wanje rero nigiheho nza kubibona sinatinye ngo yongo ndagora nambwiye mama vya bindi vyaje namubwiye uko nyene kandi numva ko nisanzuye kubera ikiya yaranyurugurukiye yarabimbwiye neza ndabizi vyari ivyo nabwo gasanga no musi umuvyeyi ntari karabwira umwana ca umwana kazava yo sinzi mbwira mama rero nawe yabimona ngo mwumviriza ngo bimeze kuno okay umuvyeyi ni vyiza mutahuza umwana urinze ubona aho atanguye abonye ayo mahegre yiwe ya mbere aho rero nimba ahubwo wahora unamuha umwanya iminota 30 gusa muhisaha uno musi turavyumva antuka sinavuga ngo ragaseseshwa rumuri kuko uno musi uravyumva baravuga abana b'abahungu uravyumva amaterme y'abahungu kaza wumva ngo ntakurisha shimu imbombo mwishashe ya uno musi ntakuri imbombo mwishashe no kuvuga ngo ako kantu karaza kuba kagiye muri wa mwana kumbere je sinkazi sivyo isi rero irafise ukuntu irikizana ibindi bintu rero kaca bibaza n'igisiri mu gikaze rero uwo mugenzi aguha kuvyo afise nawe nivyo yamenye ariko mama wawe ase vyinshi yakuze guhera aho hambere niyo mpamvu rero ni vyiza ko bagira aba mama babo abagenzi iyo ndandaza kwitwara ndi umwana wa saison turababona uno musi mugabo menye yuko basha twiha intumbero nk'abakobwa bashaka kuba abakobwa bazima uno musi turabona yuko navuga ngo abakobwa canke abamama nabo bariko baraba abantu bakomeye cane mu gihugu rero no musi nitutiyubahisha canke twiha ko gateka twirinde izo mbanyi tukiriba menya yuko ariko ibintu vy'ubu benishuje mpora ntangara cane nkimvira ati mbega mu gihe cakera kujya kuntu bafata abana b'abakobwa bakaja kubata mu gisuma nyezi ngo nuko batwayina mbega ntibiri mu vyatuma basizo ndazigabanuka kuko no musi usanga umenga ushaka yuko umenga ni gupingana na mama wawe mama wakweretse ko agucunze umwana w'umukobwa bagiye kwitega abahungu kugira ngo atwarinda rero menya yuko ni kubw'ineza yawe nk'umukobwa biraryoshe kandi birabereye kwitera iteka nk'umwana w'umukobwa rero menya kwirinda ufise ikikuzazana ico arico cose egera mama wawe Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfresh turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazanira abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu bitari bike umunsi rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza umukobwa mwese muzi ko ariko imbere yuko dutangura kuvuga reka abanza bidondore imbere yuko ndababwira cyo n'umukobwa asanzwe akora Oz, oui, turakwakiriye muri Roy TV. Merci beaucoup. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Roy TV. Novuga n'umunezero udasanzwe kuba namwe Benisho. No muri make. Ni n'inshuro ya mbere ndabagendeye hano.
karibu n'undi munsi. Ego merci beaucoup. Natwe turaryohewe cyane Ego. kuba twaguhamagaye muri Roy TV ukaza. Yeah. Imbere yuko twinjira mu kiganiro, imbere yuko tuganira ibyo twateguye kuganira, nagomba sabe widondora abakunzi ba Roy TV bihagije. Hariho benshi batakuzi n'abandi bakuzi mu bindi biriya rero bindi bakuzi ushaka kubidondore vyose. Okay, nitwa amazina yanje abavyeyi banyise ni niyo mukiza Marie Ange Rosemine. Hama ndi umwana w'umwigeme. Kindi naco mu buzima busanzwe naho ndibaza. Ya mu buzima busanzwe nsanzwe nkora umwuga wo kumenyesha amakuru muri Radio PJ Classic FM Ijwi Umunezero. Bamwe banzi mu kiganiro c'inkino muri sport, abandi nabo banzi mu kiganiro ca vyuka kare, ya mu biganiro bigiye bitandukanye. Kozi tukiri ngaho nyene ni igiki cyatumye uja mu kumenyesha amakuru y'inkino kandi uri umukobwa mu gihe dusanzwe tuzi ko ibyo by'inkino bikunda kwitaho abahungu, abakobwa rero nubwo bakunda umupira si benshi ni nka 20% kandi nubwo bakunda usanga amakuru yose y'abaje batayazi hari n'igihe bashaka kumva ngo je ndafana no mugwi mugabo ntazi n'abakina bari ubwo uravyitaho amakuru yamenya yose kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma donc nta nama gucika iyo mpano yakujemo gute. Ikintu ca mbere na mbere navuga yuko nakuze nkunda journalisme. Cenco ca mbere na mbere nakuze ndabikunda kunyene bigenda bingumamwo. Hama kuvyerekeye sport navyo nuko nari umukinyi wa basketball. Ya narakinye basketball. Rero maze kubanza ukina kumva naragize umutima wo gukunda sport. Umutima wo gukunda sport nawukuye muri ivyo umva narayikinye. Hama haragera igihe naho novuga ngo nugurura urubuga rw'iwanje rwa Facebook. Abaruzi ni Ange Rosemine 257. Rero nkaza ndandikaho sport nkacisha amakuru y'inkino mu nyuma ndatangura no kuri Radio PJ Classic FM. Tugushimire cyane ni Imana idasanzwe ufise. Merci beaucoup. Si vyabo si vy'abakobwa bose je mbere ndavyumvise naratangaye ndavuga ati oyu bu ni bon bu bariko barabizamwe ariko nibakene have ni bon bizoza biraza ife uko n'abakobwa bumva yuko turashoboye sport si y'abahungu gusa ariko ni yatwese twizere ko bizogenda neza. Hitangura rero nababwiye ko turi mu kiganiro nawe bivuze ko iki uwo munsi tuza kurabira hamwe ibintu bitari bike turi kumwe no Murundi kazi w'umukobwa mwiza cyane asanzwe zina sport peut-être arazi n'ibindi ari navyo tuhava turabira hamwe. Uwo munsi rero tuza kurabira hamwe ikintu kijanye no kuja mu mahere bamwe bita ubutinyanka abandi bakavyita ibishoze abandi bakavyita kuja mu kwezi bifite amazina menshi ariko umwe wese cyane muco dushatse kuvuga. Rero ivyo birakunda gushika ugasanga iyo umuntu abibonye ubwa mbere cyane cyane akiri umwana w'umukobwa ugasanga uwo mwana ntarose impanuro zikwiye donc umuvyeyi ntamufatiye umwanya ngo bicarane ugasanga umuvyeyi aratinya kumva umenga umwana wiwe ntamwisanzuyeko niyo mufatira umwanya ngo bayage wocumengana ubushirasoni ariko uno muzi turaza kurabira hamwe no mwigeme mbega byari bikwiye ko umuvyeyi aca yiraramira ati azovyigira mu bagenzi canke azovyigira ku ishuri ku ruhande rwawe hozi biba bikwiye kumera gute? Ukuntu vyari bikwiye kumera ikintu ca mbere na mbere abantu canke nabo baje ndisho yuko dukurikirana n'abagiye batandukanye hariho abo bana hariho nabo nyene abo bavyeyi babo batarana bibabwira. Ca mbere na mbere yuko umuvyeyi uruhare runini umuvyeyi ararufise ifo yuko abwira umwana akibona yuko deja yatanguye gukura. Twe turabizi age ya puberté turayizi guhera nko ku ma 8 ans kuduga umukobwa arazana utubere umukobwa urana ko atanguye kwibona ibisusu vyaje baniye ko atanguye hariyo nyine ibintu ubonera umuvyeyi akavuga ari umwana wanje ifo yuko ndamuba hafi. Rero maze ko n'umwana yuko vyatanguye uko ifo yuko umugira umugenzi no musaba mama benshi bibaze yuko kuriha minenerwe kugura ama uniforme kumugaburira ça suffit. Umwana w'umukobwa ni vyiza yuko umubera umugenzi uri umumama wiwe mwegera umube hafi kugira bizomworohereze niyamara muri ico gihe akagera muri ico gihe bizomworohera kumva yuko yobikubwira. No musi benisho turabona yuko hari umwana arinze abona amahega avuze induru ati ndapfuye mama nza kwibaza nagiye kuryamana n'abahungu. No musi mama nza kumubwira amaraso avuye he ko iki ntiyigeze abimenya nta muntu yigeze abimubwira hakiri kare. Rero kuri pa yanje umuvyeyi ni vyiza yuko ayagisha umwana wiwe akiri muto akamubwira akamubwira mwana wanje imyaka iri murayibona watanguye gukura abanza mwigisha yuko ni no guhindagurika k'umubiri suguhemuka kubona amaregre suguhemuka no mubweti ni wabona amaraso uzombarire umwana ni waba wamaze kumutegura umunsi wose yayabonye
kubera azozi mama wanje yarambwiye iki azomenya ko direct azakubwira mama wiwe nkako yo kuri jewe mama wanje ni umugenzi wanje vraiment ni umugenzi wanje rero nigiheho nza kubibona sinatinye ngo yongo ndagowe nambwiye mama vya bindi vyaje namubwiye uko nyene kandi numva ko nisanzuye kubera ikiya yaranyurugurukiye yarabimbwiye neza ndabizi vyari ivyo nabwo gasanga no musi umuvyeyi ntari karabwira umwana cyangwa umwana kazava yo sinzi ngimbwira mama rero nawe yabibona ngo mwumviriza ngo bimeze kuno okay umuvyeyi ni vyiza mutahuza umwana urinzi ubona aho atanguye abonye ayo maregle yiwe ya mbere aho rero nimba ahubwo wahora unamuha umwanya iminota 30 gusa muhisaha mwicarike rero mwigisha ingene bambara kotegisi muyagishe mubwira ati ibi vyabaye bizoza birazani ku kwezi niwabibona ntuzokanguke birerekana ko wakuze mwana utangure kwirinda abahungu musigurire neza no musaba vyakubwira ngo hengo kazi yako ngo kazi mubibonye ngo asha ngo rindira ngo ugize uburofa ngaho onye ngo uzoca ugenda ngo uzonzanira ko indangaje ntuzonzanira ni hajya wumva twamba twumvije amahistoire menshi kazomva ngo umuvyeyi ngo yabwiye umwana ngo umuhungu ngo akazokuja hejuru ngo bana ngo biragusha nawe acaragenda ati mama yarambujije nuzonje hejuru acaja hasi muga vyarabaye mama je yangiye hasi niyangiye hejuru rero abavyeyi ukamenga biri tabu birabujijwe kubwiza ukuri umwana uzomuhisha ukure gukura mu bagenzi unamusaba ibintu benisha mama natabimbwira fise abagenzi benshi fise abo tugendana ku ishure fise abo dukinana mu kibano bisanzwe banduta gutungana rero uko baba bagiye batandukanye baba base vyinshi bagiye bakura hatandukanye rero je nimba mama wanje atamuhaye ukuri nyako ninazi wawe ivyo uzombwira ivyo nzokwa accept kandi mama nawe agashaka gucisha hejuru wowe uzoca unge yo mama yarakubeshe reka ukacungira revyi wawe nzovuga mama ni escrow mama numubeshe cenza rero nemera ivyiwawe nsanga ngize ikibazo rero umuvyeyi ukasanga ikaza gutama ama responsabilité ku mwana wiwe bwake ni umuvyeyi yabaye responsable oje tukiri ngaho nyene wowe urambwiye ko mama waramugize umugenzi waramurondeye muraganira nta na kimwe wigeze utinya kumubwira mbega ni wowe warondeye mama mubaze canke nawe niwe yakurondeye abonye utanguye gukura aravuga ati vraiment umukobwa wanje foko ndamufatira umwanya nkamuganiza canke wowe warumvise utujambo mu bagenzi uravuga ati ibi bintu ndiko ndumva foko ngenda nkabibaza mama niwe atazombesha mama niwe tuzakuganira byose wowe byagenze Jesse je narondeye mama oya gusa ngende urumva je nka je muhira ndi umukobwa ndumva nije gakobwa kiwafise rero yambaye hafi nkumva ndamwisanzuye ko nkumvana na kimwe no mubarira uko nyene amazi kuba bimbwira bien ava nukuvuga nabonye ati vyaje nambwiye mama vya bintu vyaje bwa numva ameze neza ndatekanye gusa namusaba biruka ngo yundagowe mama sinzi ivyo ndamubwira rero je ni mama wenyene yandondeye niwe yantanguye arangira umugenzi amara bimbwira nanje hageze ko njayo ndabimubwira kubijanye na hozi n'abana iyo babibonye baca bumva bobwira abagenzi babo bakavuga ati ndagusavye ahubwo yaranje na mama ntabimenye mbwira jenze kubikora gute akumva amabanga yiwe yose yabwira umugenzi wiwe ariko mama we nta kintu na kimwe mva yamubwira abo bana mva bahanura ikiyoza ico nohanura abo bana nuko bomenya yuko burya umuntu akwipfuriza ineza wa mbere ni mama wawe uno musa abagenzi turese abagenzi benshi turabona hagiye hatandukanye abakobwa canke abakuze bose abakobwa bamaze kuba bagera mu bigero bahanuwe n'abagenzi babo usanga ni ibibazo vyinshi bahuye navyo kwera umugenzi wawe akubwira uko yakibwiwe n'abandi bana bagenzi biwe ariko mama arakuze kunsumba hari vyinshi yabonye imyaka ndimwe yarayiciyemwo hari vyinshi yagiye arabona rero bahanuye ko nibagire ba mama baba bagenzi mama wawe ntazokubesha mama wazokubwira ukuri kose ariko umugenzi azokubwira nibigiye bitandukanye hari abandi baca babwira ibintu bigiye bitandukanye bakora gasanga bije kuba ingorane
ya mu gihe naho umuvyeyi avuga ati je gufata umwanya wanje muri iki gihe ca none umenga amajambere yarabaye amajambere nkicara ku mwana wanje nkamubwira ukuri kose woca umenga ndiko ndashira isoni woca umenga ndiko ndavuga ibitavugwa ibi bintu azovyigira kw'ishure biriho baravyigisha uwo muvyeyi nawe aza kumviza kino kiganiro wumva wamuhanura iki ingene yotangura kugira umugenzi umukobwa wiwe amazi atararenga inkombe wewe wumva wamubarira iki cambe na mbere umuvyeyi yibaza ngo iterambere ryaraje ahubwo yaba rero umuvyeyi wa nyawe namenye ko iterambere ryaje niho ibintu byose byabereye nabi kuko uno munsi baragenda kuri televiziyo baraza kubona ibigiye bitandukanye aragenda kuri Facebook arabona ibitandukanye aja muri Twitter araza kugenda hagenda arasoma byinshi agende yumva ibitandukanye umuvyeyi ni vyiza kuba umugenzi w'umwana wawe kuko abana nibuze umuntu wa mbere ahura n'ibibazo byinshi n'aba bajone bakira abadolescent n'abadolescente bahura n'ibibazo byinshi bamwe bakababwira ibi abandi bakababwira ibi umva mu gihe rero yarengewe umwana ahitamo kurondera abagenzi bamubwira mugabo umenye yuko nta kuri gutekeye muri bajya bagenzi biwe ya wowe uravuga ko atakuri guhari ahubwo umuntu nyakuri bakwiye kugira amabanga yabo canke ibibazo byabo byose bagiye bahura navyo ko yoba ari umuvyeyi gusa tukiri ngaho nyene hari igihe ufise umuvyeyi usanga akazi kuva mu mawe no kumubwira ijambo na rimwe ntiwobikora kubera ko igihe cyose yinjira gukankamira ikintu cyose ukoza duza urwamo uragira isoni ukavuga ati ibi bintu mama ninayo mubwira arangica ndagowe umwana yo kwinjira gute muri mama wiwe akamubwira ati mama bimeze uku ni hehe yohera ni kihe kintu numva ubwira umwana ahantu nyakuri yohera kuko hari abavyeyi usanga burya umuvyeyi utangura kumwisanzura ko kuvukira muto ivyo sivyo woca uherako biba vyavanye ingene yakureze atakuja kurya umutima uwo mwana yogira mama w'umugenzi gute cambe na mbere naze namwisembe kwisemba kubera ko uno musi mama wanyu watekeye ukuri kwako gufasha gushika kure mwisembe mama araje mwibadisha utubazo ariko arateka mwegera hari kuko mva plus uzorabiye umwana utwana tudukobwa kenshi tukiri duto turakunda kwisemba abapapa babo asohotse papa baba babizi ko ari umwana wa papa nawe ubu umwana wa mama ariko arateka hariya uriyo kugenda kuri televiziyo ugiye muri Facebook ugiye genda umwicara iruhande mera nk'uriko yiga guteka okay araza kubona plus umuba hafi utubazo twinshi mama none ibimama ubiteka gute uko nyene niwe ubona ko ari muri mood sivyo banza umenye kwanza mbega mama wanje ari mu kirere kimeze gute uno musi mama wa niyoshika rushe aje yashavuye ona ashitse dog uciye umutwara muri ivyo araza kubwira yewe wasirimutse wabonye amabere wibonye ibisusu ubu rero ivyo nivyo bibazo bageze kumaza rero banza umwegera bikirera rimwo uraye ko ari bugutahure hama umubaze mama je ndasi kibazo ushaka ko ndakubaza nta muvyeyi azokwangira umwana kumubarira ati mama je afite ikibazo ki mama je mama maze imisi numva mbabara ngaha muntu ndababara mu mugongo babara mu mugongo vyatanguye ryari uko batse urumva ingene ugiye ntugiye nibiki wigira birebera ko washatse yuko ubanza umutegura ameze neza mama numva ndiko ndabara mu mugongo babara mu mugongo ne vyatanguye ryari bukebuke hamuco mbwira mama je mama mpora numva bavuga ibintu vy'amahega sivyo ubaho uko naye mubwira uko kumva mama je nibaze ko vyo bari ivyo umuvyeyi acavuga ok voilà c'est bon hari n'abavyeyi no musi batinya kubwira abana kumenga siho bari abana bomenga bari muri ibi abavyeyi ugasanga batinya kubwiza ukuri abana bavuga ndaza kumubwiza ukuri ejo buzoca bujaja kuvyapika niyo mpamvu niwagenda ukamwegera ukamubwira ko ufise ibibazo mama je nguma numva bavuga ibi abagenzi banaka kw'ishure bavuga ibi mama none nivyo umuvyeyi uzoba umwugurukiye bizoba bihetse akaca nkahera kubwira mugu kumva ko nawe umuvyeyi peut-être aracati ariko nawe uramubereye akararo ko kungene yorengana tukiri ngaho nyene turabona muri iki gihe naho ubu bitagwiriye cyane mu misi yahera byari bihari ugasanga abana bafise 12 bafise 13 baratwaye inda zitifuje abavyeyi ntibazi ngo byagenze gute ugasanga ari wa mwana atanasohoka aguma mu nzu
umuvyeyi akicarana akavuga ati eske umwana wanje yatwahinda gute mbega ndabigira nte ndaronka aho nca mu bandi bavyeyi muri ico gihe ikosa riba rifise nde mu gihe umwana atwahinda afise 12 ugasanga canke afise 13 aravyaye n'uwundi mwana kameme nawe nyene bakiri umwana amakosa yawe bafise nde muri ico gihe icambere na mbere Beni nuko abavyeyi bubu arahari aho umwana wanje aracafise 9 ans aracafise 11 ans ntibiraza amaregle ntaraza nzoba ndamubwira ndacafise igihe sivyo uno munsi abavyeyi ntibazi yuko umwana ataraja mu maregle ashobora gutwarira ivyo ntavyo bazi shaka kuvuga no gute vyokunda no munsi umwana w'umukobwa afite 11 ans c'est 12 ans gutyo 13 ans birashitse ya urazi ni ikintu deja amaregle si ikintu do programme ngo kizoza telle date kizoza iki niki ni ibintu biza sivyo uno musi umwana w'umukobwa asa abagenzi barashushe nivyo kugenda niki ahuye n'umubesha hariya aragiye novuga ni kumusambanya kuko sivyo bohuriza ko ivyo ngo bayaga aracari umwana muto cane okay bihuriranye cari gihe cire yuko umwana w'umukobwa atangura kubona amaregle yiwe ya mbere kazomva ngo yatwaye indatigeze abona amaregle rero ugasanga abavyeyi bariko bijejana ngo abana baracari bato ndacafise igihe kinini co kumubwira rero niyo mpamvu ikosa rirafise abavyeyi umwana uno musi no mutahura atinye kwegera mama canke papa ariko uno musi umuvyeyi umumama niwe iryo kosa rya mbere iba ririko muri iki gihe kandi turabona abana benshi uri kurababwira kuganira na mama wabo ebwirevure baravyumva mugabo ugasanga umwana yarishizeho mu mutwe ati mama ntazi bigezweho mama ntazi iterambere rigeze mama ntatujede dushasha azi ahubwo umuntu abizi ni babagenzi banje bazi vyinshi arivyo baraba mu marezo sociaux baraciye ubwenge bwabo bugeze kure mama ibintu aza kumbwira akambwira bimwe vya kera vy'iwabo ugasanga umwana impanuro mama we yamuhaye nayo ikazumviriza ahubwo avuga ati none mama ibintu vya kera guma mbwira mama afuko numviriza barya bagenzi banje nabo bazi ibintu vyinshi uwo mwana wumuhanura iki yose icambere na mbere uwo mwana namenye yuko urya mugenzi wiwe bagendana umwana wawe witiyemye nta mpano yose zo guha umwana wawe witiyemye mugenzi wiwe uno musi deja n'umukobwa novuga yiga nka segonde hari ibintu vyinshi azi nk'inkuru gusa bivugwaho hanze uno musi isi irafise ukuntu iriko iragenda Beni yigisha ibigiye bitandukanye uno musi turavyumva antuka sinavuga ngo ragaseseshwa rumuri kuko uno musi uravyumva baravuga abana b'abahungu uravyumva amaterme y'abahungu kaza wumva ngo nta kuri ishashi imbombo mw'ishashi uno musi nta kuri imbombo mw'ishashi nukuvuga ngo ako kantu karaza kuba kagiye muri wa mwana kumbere je sinkazi sivyo isi rero irafise ukuntu irikizana ibindi bintu rero kaca bibaza n'igisiri mu gikaze rero uwo mugenzi aguha kuvyo afise nawe nivyo yamenye ariko mama wawe afise vyinshi yakuze guhera aho hambere niyo mpamvu rero ni vyiza ko bagira aba mama babo abagenzi tukiga ngaho nyene avaye ko turangiza ndashaka impanuro imwe canke zibiri canke zitatu umwana azo abonye amaregle ubwa mbere ngenewe kwitwara mbega yo kwitwara gute nivyo binakwiye kwirinda bimwe wabivuze ariko ndashaka avaye ko turangiza nivyo wowe wibagiye nivyo wasize inyuma kugira ngo abaza kumva kino kiganiro abana bato ejo canke ejo bakazobona amaregle bazomenya ati harageze ko ngaba hari ibintu mwe kwirinda hari ahantu nakwiye gufinira hari ikibuga nakwiye gukiniramo kubera ko hari icyo vyahindutse twose ndashaka ubamera impanuro ejo canke ejo tuzobona abana bakiri bato batariko baratwarinda tuzoshike kwiterambere abana bose bubaka izabo bimeze neza atabana abandi bavyariye muhiri wabo icambere na mbere bomenya nuko ayo maregle umaze kuyabona ego irevre hariho utwaye inda ayo maregle atari bwasohoke ko cari igihe cacu bihuriranye ariko menya yuko amaregle nimbura inzu yabona menya yuko si bwa bwana kandi urakuze no musi aho ugeze hageze yuko urashobora gutwara inda uracari muto mugabo niyanduza gusanga nyine utwaye inda utaragera mugabo uratwara inda rero ikintu gihari umwana w'umukobwa wamaze kububona amaregle tangura umenya ati uno musi ndafise intandukanya na banaka uno musi si imikino mpfa gukinana n'abahungu uno musi si n'importe qui azoza kumbwira ngo turyamane iki niki menya yuko wewe uzobikora uno musi ariko barababwira ngo turakoresha udukingirizo iki niki menya yuko ijya navuga ngo kajya gakingirizo nikaza gukingira 100% rero niyo abajone bakino givuga ndaza gukoresha
ugasanga abwira ngo je nagiye kumenya ko mfise inda ngeze mu mezi 6 kubera iki yihenze ngo yarasivye yakoze ariko ikintu ca mbere nuhanura nk'abajene ni kwihangana nivyo bintu vya mbere rero umenya yuko ati amaregle hanayabonye biraheze uno musi nzoza gukina mu vyo nkina navyo bizoba biheze ndatwara inda iyo ndaza kwitwara ndi umwana wa saison turababona uno munsi mugabo umenye yuko basha twiha intumbero nk'abakobwa bashaka kuba abakobwa bazima uno munsi turabona yuko navuga ngo abakobwa canke abamama nabo bariko baraba abantu bakomeye cane mu gihugu rero no munsi nitutiyubahisha canke twihako gateka twirinde izo mbanyi tukiri menya yuko ariko ibintu vy'ubu benishuje mpora ntangara cane nkimvira ati mbega mu gihe ca kera kujya kuntu bafata abana b'abakobwa bakaja kubata mu gisuma nyezi ngo nuko batwaye mbega ntibiri mu vyatuma basizo ndazigabanuka kuko no musi usanga umenga ushaka yuko umenga ni gupingana na mama wawe kweretse ko agucunze umwana w'umukobwa bagiye kwitega abahungu kugira ngo atwarinda rero menya yuko ni kubw'ineza yawe nk'umukobwa biraryoshe kandi birabereye kwitera iteka nk'umwana w'umukobwa rero menya kwirinda ufise ikikuzazana ico arico cose egera mama wawe niwe mugenzi mwiza mama wawe vyase tumusimbira kwa muganga nukuri ubu ho biranaryoshe Beni hariho novuga ngo ama centre de santé amidogene rero umva ko hari umugenzi w'ugwaruka nimba uri umujene iryo vuriro rihari ku bwawe bitura utumubabaza bimwe mama wawe atinya kububakwa kukubwira ariko hakuja kurondera impanuro mu bagenzi bawe tukiri ngaho nyene uravuze ko kera iyo umukobwa twayinda ari wabo baramuta mu gisuma nyenzi petete cari nk'igihano bamuhaye kugira ngo batoya biwe canke abandi bo mu kibanza babonegwe babikora bagira ubwo bavuga ati naka kubera yatwayinda raba igihano bamuhaye umunsi nta gihano gihari umwana aravyara agacazana mama w'akarera nuwa kabiri akamuvyara mbega abo bavyeyi bo nabo wabwiye uno musi ikintu ca mbere abavyeyi nibo bafise responsabilité ya mbere uno musi umwana w'umukobwa wawe niho nakubwiye twahereye namugira umugenzi niyo mugira umugenzi ikibazo cose kizomutererana gutya kavuga ibintu numva bimeze uko beko bariko bambwira ibi azobwira mama eswe bimeze gute mama ibi n'ibindi ko ndumva bimeze gute hama ikindi naco ni vyiza ko uno musi abakobwa barakeneye ko bahanwa n'ukuri kuko biramara maje umwana w'umukobwa yavyari wa mwana wa mbere n'uwa kabiri arazanye ukamenga ntaco bitwaye nta nico bivuze ariko nibamenye yuko n'agaciro k'umuryango n'agaciro kuri we w'umuvyeyi n'agaciro no ku mwana wawe rero igihari umwana sinaho akazi ibihano gose ngo ibihano nibije imbere kuko umwana umuhaye igihano umenga ubumwiteje ariko nibabagira abagenzi ariko kandi babereke ko bakoze amakosa uno munsi ni vyiza ko bariko barekana yuko n'umwana yavyari iwabo nawe si uwo gutabwa si uwo guhebwa ariko ni vyiza kumwiyegereza ariko mwereke ikosa yakoze muhanure ntazosubire kugwa muri uwo mwonga hari naho usanga ari nawe hari ico utakoze nk'umuvyeyi donc uri kuvuga ko ku ruhande rwawe abavyeyi bari bakwiye guhaguruka bakabaha ibihano ariko kandi uragarutse turavuga ati ibihano sivyo bakwiye gushira imbere ahubwo ni kubagira abagenzi hari umuvyeyi Beni ashaka kuvuga je ndakwirukanye ndagutaye mwibarabara ariko bari no musi yavyaye vyaheze umwana yamaze kuja habona nega ico gihano ntuza kubuka igihaye wa mukobwa wawe gusa hari igihano kiza gufata no kuri wa mukobwa wa mwana wawe umwana avutse umwana ugasanga agiye kuba ari victime ariko ni vyiza yuko basi cumuba hafi peut-être que hari ico umwana w'umukobwa yagiye hari yatwaye igenda yagiye kurondera raba ko umuvyeyi udafite uruhara namusumva ngo abana b'abakobwa ngo yatwaye inda ngo yagiye gusaba amahera nimba ari 15,000 umuntu yarari muri crise y'akanaka nakagenda gusaba naka kubera iki nawe umuvyeyi ni wamubaye hafi hari ibintu abana batinya gusaba abavyeyi ngo mama no imusaba ngo yonyica acahita mu kugenda kubwira umuntu ari akamuha basi kagira katwera ko niyo umuvyeyi ugasanga urumva hari uruhara rwawe umwana amweretse ku kaze ntakuzanira uburofa mugabi kugarutseko
umuvyeyi nawe nyene aragira umubabaro kubera ko Yeah. ubunye umwana w'umukobwa avyaye umwana atazi papa wiwe umwana muca muvukana nk'ubu wewe wavyaye umukobwa nubwo vyari umuhungu wewe bazomwandika ku izina rya papa wawe uravuga rero hoho ngo akavyara umuhungu atazi papa wiwe uno musayi n'umwana ugara waraba umwana mbe n'umwana w'imyaka ingahe umwana wa 16 ans yateye umwana wa 15 ans barangana n'abana bagiye kuba n'umuryango w'abana batatu n'abana nta papa arimwo n'abama arimwo niho rero usanga ari ingorane tugushimiye cyane nawe ndabashimiye bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mugire subscribe mwade mukurikirana ibiganiro bya Roy TV amakuru mashasha yizeyo au revoir.